Icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza yagendeye kuri uwa gatanu koperative Tsindamafa ikorera ku mutumba wa Gasunu zone Kiriba ya commune Giheta kugira yirabire uko iyo koperative ikora mu kurima no korora kijambere aho iyo koperative irima amezi 12 ku 12. Uno munsi twazindutse nino commune ya Giheta muri zone ya Kiriba amatwaga tuti turabe ingene abene gihugu bijukira amakoperative n'amashira hamwe kugira ngo bagwize umwimbo. Tusanze rero ari ahantu hameze neza cyane gose. Mbere tusabe n'ukuri yuko abandi barundi bafatira akarero keza cyane kuko irishira hamwe Tsindamapfa ryo ngaha mu Rugoti Kiriba n'ukuri urana ko ishira hamwe bipanze neza cyane. Bambwiye uko ari ishamwe shika abantu 130 nabangahe hanyuma mbere n'abafasone ka benshi gusumbaga gushika 85 abagabo 80 barenga gato bisigura yuko iryo shira hamwe mwumva ririmo abantu benga 100 yuko rikomeye cyane ni shira hamwe igituma rikomeye mvuga ko rikomeye rishobora ry'uburimyi n'ubworozi. Mwabonye ibigori biteye, mwabonye izintore, mwabonye amashuri y'inyuma mugagi hambaye muri ivyo vyose nuko bumvise wa mugambi wanyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu agati ntidushobora kumara amezi twicaye dutezwa gukora amezi yose 12 ku 12 no mu burimyi no mu bworozi birashoboka. Imana yaduhaye amazi mu nzuzi, Imana yaduhaye amazi ahatari hake hano hari uruzi baca bafata bakavomera ku buryo baguma barima bakongera bakaguma bimbura amezi 12 ku 12. Twabonye ibigori vyeze, twabonye ibigori bisigaje nk'ukwezi ngo vyere, twabonye nimaze ukwezi bitewe, twabonye ko kandi nibindi biko yategwa. Bisigura yuko iyo ngendo yuko haba uburimye ku mezi 12 hakanimbura ku mezi 12 ari umugambi mwiza cyane gose. Ica kabiri naco koko Tsindamapfa kuko nta mapfa siba gutera ngaha mu bene gihugu batumbere ngaha mu micungararo ndetse n'igisagara ca Gitega kirashikirwa kuko umwimbo igice kimwe kiraba abanyeshira hamwe ikindi naco kigaca kigenda gashoka kugira ngo baronke amafaranga kandi badacanywesha inzoga cyane cyane baca bashira kuri konti kugira ngo azabafashe kurondera umwavu w'ikizungu wa fomi cyangwa ibindi baba bakeneye. Nukuri nishiramo ry'akariro keza cyane duce tongaho nakanya kukengurukira cyane gose abarongoye intwaro musitanteri hamwe n'arongoye ubuhinga directeur provincial d'agriculture de l'élevage kuko bagiye inama batishira hamwe turabahaye ngaha aho yobaye depeze kwigira hakoresha ku mafaranga agiye kurondera n'ahandi bonyene ce bakorera barahabahaye batihakore mu gwiza umwimbo nundi twe tunga kugira ngo tugwize umwimbo dufasha bene igihugu bashika kuri iryo hangiro. Turakengurukira kuko mukwana n'abene igihugu neza na cyane cyane mukobafasha kugira ngo bashobore gushika kuri izo kuri iryo hangiro yuko biteza imbere bakongera bagashira hamwe ukugwiza imbuto no kugwiza ndetse ibifungurwa. Ico mbona kinini twofatira ko akarorero tugaca twongera tukavuga tuti abandi bene gihugu hirya no hino bafatiye ko akarorero gutyo bagire wa migambi wanyene icubahiro umukuru w'igihugu ati ntihakagire umuntu wa Murundi urarudafunguye, ntihakagire kandi umufuko wo Murundi n'umwe utogira amafaranga yo kwikenura. Mbona ko ari ikintu bariko bashikako kandi ciza cyane gose. Batubwiye yuko utugorane burya twinshi tujanye na technique duca turegwa inyishu hamwe na musitanteri hamwe n'ubuyobozi bujejwe uburimo n'ubworozi mu ntara. Nta birebire batubwiye ko bagoye cyane kuko umuvyeyi w'abarundi nyine icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aheruka kubashikiriza amapompe mwabonye aho turavomera harya hirya kandi afashwe neza cyane gose kugira ngo uko kuvomera igihe imvura itahari bishoboke.
hama gutyo kwa kuri mukongera ukimbura amezi 12 ku 12 byongere bishoboke. Ico cari kibazo cari kibahanze cyane, ariko we nibaza kubisigaye ari bihwahutse, ibisigaye navyo bazojaje inama kugira ngo ikindi bagishikirize ikizo. Bukuru Gerard arimira ku mutumba wa Mirama avuga ko afise akunguko ku muryango we kuko aronka ivyo afungurira umuryango, akaronka n'ibindi byo kwisahiriza. Asaba kandi ko leta yo gabanya ibiciro by'imiti y'ibiterwa nkuko yabigize ku mwavu fomi. Je nitwa Bukuru Gerard, abandi umurimyi ndimira ku mutumba wa Mirama, mugansanzwe mba ku mutumba wa Rutegama aho bita ku Masanganzira. Turatera ibigori, nabonye ibihetse, ibigeze guheka, n'ibikiri bitoyi cyane gose. Abana banje bariga amashure neza ata kibazo, nta ugora ngo abone amafaranga, kandi muhira bafungura neza uko bashatse. Byangombwa nyene by'umuntu nyene abaye mu Burundi vraiment je ndabona ko ndabironka. Cambere uretse yuko leta yoroheje mu vyerekeye ivy'umwavu w'ikizungu, motopompo ijya iduza amazi barayiduhaye, ngira mwayibonye ko ariyo turiko turakoresha hajya hefu. Nkuko babigize baraduhaye motopompo, kandi urabona yuko itugirira akamaro mu gihe cyo muci. Mugabo ndavye aho dukorera ni hanini, ora bakaturosa udutungwa natwo, ibitungwa bitanga umwavu w'ikirundi. Ibi biterwa dutera ni biterwa bisaba imiti y'ikizungu kandi zimvye, imiti zimvye yo kubipompa. Tosaba rero leta nkuko yafashe umugambi wo kumanura wo guterera abarimyi ku ifumbire y'ikizungu, bafate naho nyene bijya bice 40 kwijana bakuyeko, naho nyene bakore ku miti kugira tworoherwe tume dutera imbere. Misigaro Zakaria wo ku mutumba wa Kibiri avuga ko abona akunguko kuba mu makoperative kuko bibasahiriza mu ngo zabo. Jewe nitwa Misigaro Zakaria, mvuga ku mutumba wa Kibiri, zone Muhungwa, komine Gitega. Hanyuma nkabandi muri bamwe bari muri komite irongoye Sangwe Kibiri ya mbere Gitega. Twe turabona kunguko kubera turarima tukorora. Iyo turimye rero turabona umwimbu, umwe baraduha ivyo turatanga ivyo dufungura, umwe turayifungura, ibindi navyo tukabika ku imbuto, ibindi tukagurisha tugashira amafaranga mu kigega. Twe turabahanura ngo binjire mu mashira hamwe, ariko bamwe ntibavyumva neza kubera kutamenya. Kandi twese izinka gusa, aha twese turafise abari muri Sangwe, turafise ingurube umwe wese amaze kuronka. Icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yasozera urugendo rwiwe mu kugendera koperative Sangwe Kibiri ya mbere. Iyo koperative nayo nyene ikaba yorora ikongera ikari. Akaba yahamagariye abene gihugu bo kuri uwo mutumba kubandanya biteza imbere bati bagiye kwikingira cakiza coronavirus.